ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi n'igipolisi cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo. Mu Rwanda nyuma y'imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, ubuyobozi buvuga ko hakigaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya jenoside. Kwa n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro, bamaze batise kurya inzoka, aravuga ngo ari inzoka nk'uko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona. Senateur Jean-Pierre Dusingizemungu uri muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu, ijwi ry'Amerika yakoze iperereza ku nkuru ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu rugo rw'abashakanye. Amakimbirane yabo yarashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo, umwe ati njye nari iki, undi ati nari iki, bikazana umwuka mubi mu rugo. Nta n'ikindi kintu cyabiteye ni kudahuza bishingiye ku moko, bituma basenya burundu. Barashenye ariko inkuru irambuye ya Eric Bagira ubusa mwumva ku byo burambuye mu kanya, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na Diane Ninahazwe. Amakuru hirya no hino ku isi tuyahere mu y'umutekano. Muri Syria amaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwi heze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Syria ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike muri no myaka 14 iheze. Syria iri mu mudugararo. Abaranira agateka kazi na muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimwo abasivile 745 bagandagujwe amasasu y'ababarashe n'ibigirankana kandi babegereye. Barimwo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125, abandi 148 n'abitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Ivy'umutekano tubandaniriza aha muri Amerika, aho urwego rujejwe gucungera umutekano w'abategetsi batandukanye barimo President rwaraye rutangaje ko rwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe. Uwo mugabo yoba akomoka muri leta ya Indiana, yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya President wa Amerika White House mu bucagucagu bw'ejo kwa Mungu, inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungera umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikorera mu icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe, uwo mugabo yaciye asohora ikigwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Igihe kurasana kwaba mu cagucagu bwo kwa Mungu, President wa Amerika Donald Trump siho yari muri leta ya Florida. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacabandanya n'amakuru hirya no hino ku isi. Turagaruka hanyene muri Amerika, aho umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yarayashitse i Jeddah muri Arabia Saudite, agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi heze Rubio yakoranye ikiganiro co kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha, amubwira ko President Donald Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff, intumwa idasanzwe ya President Donald Trump ku bibazo ca Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo
rugamije ahanini gushiraho ikirangamisi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo baza gushika muri Arabia Saudite uno musi kuwa mbere. Abategetsi baherekeje Zelensky barimwo Andriy Yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe, umushikiranganje wo kwivuna abansi Rustem Umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Pavalo Palisa. Inyuma y'urugendo rwa Zelensky, abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu. I Vatikano, abaganga b'umwungere wa Ecclesia Katolika Papa Francisco bavuga ko yatoye mitende cane. Itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro, uwo mukambwe w'imyaka 88 yatoye mitende cane ugeranije n'uko yari amaze imisi ameze, kandi imiti yamuguye neza. Bavuze ko yaraye asinziriye neza, atamucano afise, kandi amaze imisi afise oxygene ikwiye mu maraso. Itangazo ry'abo baganga rigira riti: ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha. Basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye, bidasiguye ko atakibangamiwe. Kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 z'ukwezi guheze kwa kabiri, n'ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti. Umwungere wa Ecclesia Papa Francisco agwaye ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwemu. Urakoze Diane, ni nahazwe y'amakuru mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu@radio@voa.com. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:15 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, igipolisi cya leta zunze ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo ise cyatangaje ko cyataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid. Nubwo igipolisi kivuga ko Ishimwe yinjiye ku butaka bwa Amerika mu buryo bukurikije amategeko, hari amategeko amwe amwemerera kuhaguma tubahirijwe. Diane, nini nahazwe. IC ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya 3 z'uku kwezi kwa 3 nyene. Itangazo ry'ico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda. Ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu. Josh Johnson atwara vy'imfata kibanza igisata ca polisi ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas, muri iryo tangazo yagize ati: abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu, amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yompi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. IC ivuga ko Ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko, hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yahonyanze. Itangazo ry'ico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyapfunyo cagize uruhara mu ihagarikwa ryiwe. Ku bw'itangazo rya IC, ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ko mu 2024. Inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azoba aragumye mu minwe yaco. Dieudonné Ishimwe yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid. Yavuye mu Rwanda inyuma
inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina yoba yarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya nyampinga w'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo categura Miss Rwanda. Kuva yafungwa, ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi. Mu rwego rw'imyidagaduro, ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo. Mu Rwanda nyuma y'imyaka 31 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, haracyagaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo bikomeza kugira ingaruka ku bashakana badahuje ubwoko. Kigali, Eric Bagirugusa. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda igaragaza ko ibipimo ku bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda byazamutse cyane. Nk'imibare iheruka yo mu mwaka wa 2020 ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge yagaragaje ko ubwiyunge buri kuri 94.7%. Nk'uko bamwe mu bayobozi b'igihugu bagenda babitangaza, mu mibanire y'abanyarwanda hirya no hino bishobora gutanga indi sura ku bumwe n'ubwiyunge. Mu nama nyunguranabitekerezo ku miterere y'ingengabitekerezo mu karere harebwa ingamba zafatwa mu kuyikumira, abadepite n'abasenateri bagaragaje ko ingengabitekerezo ya jenoside igihari kandi yagira ingaruka mbi. Senateri Jean Pierre Dusingizemungu ubarizwa muri Komisiyo y'Imibereho Myiza y'Abaturage n'Uburenganzira bwa Muntu byagaragaje bimwe mu byo basanze mu turere 15 hirya no hino mu gihugu mu baturage bagera ku 3500 bahuye nabo. Ariko hari n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro. Bamaze batise kurya inzoka, aravuga ngo ari inzoka nk'uko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona. Ku ruhande rwayo Ijwi ry'Amerika yakoze inkuru y'iperereza ku ngingo ijyanye n'iyi ngengabitekerezo ya jenoside. Kuri ubu hari aho bikigoranye ko badahuje ubwoko bashakana nk'umugabo n'umugore. Emmanuel Ndayisaba w'imyaka 48 atuye mu kagari ka Gitaraga mu murenge wa Masaka ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ndayisaba ni umunyamategeko w'umwuga wahoze mu barwanyi b'umutwe wa FDLR, aza gutahuka ku bushake muri 2003 asubizwa mu buzima busanzwe. Impapuro z'inkiko zigaragaza ko yari yarashakanye na Alphonsine Umutoni babyarana abana babiri. Kubera ikibazo cy'amoko ntibatindanye. Ndayisaba yadutekerereje uko byamugendekeye na mbere yo gukora ubukwe. Date tuyishyizeho hashira ukwezi nta communication iri hagati yanjye n'uwo twashakanye. Nibwo yaje arambwira ati anti wanjye Jennifer yanze ko tubana, ko yavuze ko nta bukwe buhari. Mubajije impamvu ambwira yuko bavuze yuko ubwoko bwabo badashingira umugabo wavuye muri FDLR, ko baperereje bagasanga tudahuje ubwoko, ko batashingira mu bahutu. Dukomeza gukora preparation z'ubukwe, umukobwa ansaba yuko tubana, dukora mariage civil, tujya no kwa padiri, dukora na reception, ariko dote ntago yabaye kubera ko inkwano barayanze. Ndayisaba avuga ko abavandimwe b'umugore we bari barashakanye bakomeje kumusopanyiriza bigera naho afashwe ajyanwa muri gereza nta dosiye, nyuma za gufungurwa mu ntangiriro z'uyu mwaka. Twinjiriwe mu nzu yita Indake, mu ruganiriro twahasanze intebe y'urubaho gusa, ibyumba byayo birera uretse icyumba Ndayisaba yashyizemo umufariso ahengekaho umusaya. Inyandiko y'umuhesha w'inkiko w'umwuga yakoze kwa Ndayisaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko yinjiye mu nzu nta bikoresho birimo. Ijwi ry'Amerika rivugana na Mutwara Sibo Esther Masengesho mu mudugudu wa Gitaraga yaduhamirije ko Ndayisaba yatandukanye n'umugore kubera ikibazo cy'amoko. Ngewe ko najyaga mu rubanza rwabo k'umukozi, ni ukuvuga ngo amakimbirane yabo yari ashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo. Umwe ati njye nari iki, undi ati nari iki, bikazana umwuka mubi mu rugo. Nta n'ikindi kintu cyabiteye, ni kudahuza bishingiye ku moko. Bituma basenya burundu. Barashenye ariko baba bavandimwe b'umugore wa Ndayisaba n'Umutoni bari barashakanye nitwabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza. Ibyemezo by'inkiko byategetse ko Ndayisaba atandukana n'Umutoni bari barashakanye kuva mu 2020. Byanzuye ko badashobora kubana kubera ko nta rukundo rw'umuryango ruhari, bitewe nuko umugore yahoraga atuka umugabo we ko ari intera hamwe y'umuhutu. Mu kwezi kwa 2023 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko Umutoni ntandezo yemerewe kubera ko ari we wari warataye urugo. Umunyamategeko Ndayisaba avuga ko kuva yafungwa mu buryo yitubwa amaherere nta hantu na hamwe yemererwa kubona akazi, agakeka ko bigirwamo uruhare n'umuryango yari yarashatsemo badahuje ubwoko. Urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu 2021 rwari rwaramuhagaritse mu gihe cy'imyaka 3 ku makosa y'imyitwarire. Avuga ko yarangije igihano ariko yangirwa kongera kuba umunyamategeko yujuje ibisabwa. Maître Moise Nkunda barashukuriye urugaga akavuga ko hari ibyo bashingiyeho banga ko yakomeza kunganira abandi mu nkiko. Akurikiranwaho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa. Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumuhamya icyaha, arajurira muri TGI barakonfirma, arangije arajurira muri haute cour bwa kabiri ntiyitaba, urubanza bararusiba. Bivuze ngo ubu
afite icyemezo cy'urukiko numva yaragomba gufungwa nk'umwaka umwe n'igice cyangwa 2 kitararangizwa. Ejo bundi adusabye kugaruka mu mwuga, tumusabye kuzana icyemezo kigaragaza yuko atigeze afungwa, aragenda azana icyemezo kitavugisha ukuri, kuko izo manza zose turazifite kandi iyo dosiye twarayikurikiranye mu buryo buhagije. Eric, twebwe discipline y'abavoka ubu ngubu ni principe, ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ko ari Ndayisaba cyangwa ari kanaka, ariko kugira ngo umuntu abe umuavoka agomba kuba ari inyangamugayo. Ntabwo rero wambwira ukuntu umuntu afata amushiyo akamukubita akenda kumwica. Mu rugaga nta muntu n'umwe nabuze uburenganzira bwe, kuko tuzi icyo uburenganzira bw'abandi bivuze. Ndayisaba avuga ko yasabye kuba noteri wikorera Minisiteri y'Ubutabera ikamuhakanira umubwira ko yakatiwe n'inkiko, gusa afite icyemezo yahawe n'urwego rw'ubushinjacyaha kizarangira mu kwezi kwa munani uyu mwaka kigaragaza ko atigeze akatirwa n'inkiko. Hari ibaruwa y'urukiko rukuru yo mu kwezi kwa 12 umwaka w'2024 igaragaza ko Kashimpuruza yatewe ku icyemezo cyamufatiwe kuweho. Iyo umubajije kucyo atekereza ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, Ndayisaba gusubiza muri aya magambo: biragoye cyane kumva ko bavuga ko hari umwe n'ubwiyunge kandi mu muryango hakirimo icyo kintu cyo kuvuga ngo Abahutu n'Abatutsi ntibashyingirane. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ishusho rusange kuri iki kibazo cy'abadashobora gushyingiranwa bishingiye ku kudahuza ubwoko. Uretse ibyabaye kuri Ndayisaba n'uwo bari barashakanye, abandi birinda kugira icyo babivugaho mu ruhame. Hari watubwiye ko inkumi n'umusore bakundana badahuje ubwoko imiryango itabishaka, bagira inama umwe muri bo ko yakwirinda gukora icyo bafata nko kuvanga imiryango. Mu minsi mike ishize nibwo Ijwi rya Amerika yabagejejeho ikibazo cy'abarokotse jenoside mu karere ka Muhanga bashakanye nabo badahuje ubwoko, bikarangira ubufasha bahabwaga buhagaze nk'uko babidutangarije. Bagira Ijwi rya Amerika i Kigali. Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi abakobwa n'abagore bize ibirebana n'ikoranabuhanga baravuga ko babashije kwiteza imbere. Bamwe muri bo bashinze amashyirahamwe bagakorera hamwe bahanga utunyarutso, application dufasha igihugu mu iterambere. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Abatandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata ca informatique, bafashe ya mbere mu gushinga amashirahamwe akora ibyo bize, bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi gateza imbere igihugu cabo. Bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none, batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga. Aba barimo umukenyezi Joel Fides Gakuba icegera c'urongoye ishiramwe FIAD, ishiramwe ry'abakenyezi bize iby'ubuhinga. Umukenyezi yize ibyo bisata by'ubuhinga, twarashaka kuja hamwe ndashinga ishirahamwe ry'abakenyezi bari yagankuba, usanga ari utwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu, ugasanga aho mu kibano babaye nabo nyene bariko barafasha. Iyo ni uwo mwete no kumenya ico umuntu aba akeneye gushikako, ukaca bigusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise. Madamu Joel asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa. Avuga ko mu ishirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho. Turi mu bisata bitandukanye, imigambi cyane cyane usanga turiko turakora, usanga ariyo bajya abantu batashoboye guheza amashuri, kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye, kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango. Umwigeme Emekatia Igiraneza nawe ari muri iryo shirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none. Ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga. Kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoreshejwe imashini nyabwonko.
gukora amaproje hariho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System, ni application, ni logiciel, application web. Aime Katia avuga ko naho biruko hakira gahaze mu bakenyezi n'abigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira, akavuga ko hari abaciyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo. Twasanze ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane, mengo babihebeye abagabo, mengo biraruhisha, mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaha ku karyo ko kubyinjiramo nabo batera imbere. Twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu. Bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya ukwiriye, naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byomushikira. Kuri mikoro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko uyu mukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza. Abakenyezi bashoboye bariho kandi baci bavyerekana. Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi, ahavuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe, bityo n'ibindi bitamugora. Mu misi yose aba ariko arakora ibintu bitandukanye. Rero iyo uri indongozi usanga mu bintu ukora ku munsi utegerezwa gukora ibikorwa bitandukanye. Rero iyo ushitse uri umukenyezi uba usanzwe uzi ko witunganya neza. Ku wa gatandatu igenekerezo rya 8 ku kwezi, isi yose yarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi. Agaruka kuri uyu munsi, umukenyezi Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ahamagarira abagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akaryo keza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwama agenderako. Ni umunsi mukuru wo kwirimbura. Mbega umukenyezi apfuye he? Aho hambere byari bimeze gute? Mbega uyu munsi bimeze gute? Umukenyezi ageze he? Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza, byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abandi. Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora. Mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije, yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi. Ni naco gituma ari ngombwa gushigikira imigambi y'abakenyezi na cane cane mu byo batishoboreye bonyene, kugira ngo uruhara rwabo rwerekeza ku mbona kazoza y'igihugu cacu wibonekeze gusumba. Ndasavye abantu bose bafise ico bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone. Ndasaba abagabo bashigikira abakenyezi babo mu bijanye n'iterambere ntibababere intambamyi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku civugo kigira kiti umukenyezi ni inkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu rubuga rw'imikino duhere mu Burundi, irushanwa rya basketball ry'abakobwa rizatangira mu mpera z'iki cyumweru, rizitabirwa n'amakipe 8 Desiratungimana. Imigwi 8 ni igiye kuzitabira ihiganwa ry'Uburundi rya basketball mu gisata c'abagore, mu gihe mu mwaka uheze yari 6. Iyo nayo ni Rumuri, Urunani, Young Sisters, Gazelle, Gladiators, Message Ngozi, Dinamo na Rezipo. Iryo higanwa rizotangura kwa gatandatu igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu. N'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakinyi barimwo nabo hanze y'u Burundi. Imigwi mishasha nka Dinamo na Rezipo ije gukomeza ihiganwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe. Dusenge Fiesta akinira umugwi wa Rezipo avuga ko yiteze ihiganwa rigoye. Yabwijwe rya Amerika uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe. N'amaentraînement arangwa no kwitanga kw'abakinyi kw'abacoach, amaentraînement abarimwo inguvu nyinshi, arivyo binaduha icizere yuko mwino championnat tuzokwigenza neza, tuzogira resultat nziza. Harimwo kwitanga kwinshi mwino championnat kuri part y'abantu bariko baradushigikira, biriko biratumotiva, ego biriko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe. Na niyo nkuru Elsa yahoze mu mugwi wa Gazelle ubu akaba agiye gukinira Dinamo,
amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara. Kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twebwe abakinyi kubera hazoca haba amamatche menshi, plus haba amamatche menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement, techniquement byose nyene ugasanga arevoluwe nyene aradugije niveau yiwe ikaja hejuru. Equipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca bishiramo uburyo. Rero hari abakinyi bagiye kuronka ama opportunité usange barabaye nka bamedora twumva nyene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashikako baragize ico bakuramo muri iyo basket. Nadine Kamariza yakinye basketball bakaba ari mu ndongozi za Young Sisters yiteze ihiganwa rikomeye akizera ko abakunzi b'ugo rukino baziyongera ku bibuga. Iyo imigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa novuga ko vyerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore. Ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cane kandi zibereye ijisho. Mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyo imigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga ababigeme bacu bitanga kurusha uko bahora. Twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryaronse n'abarifata mu mugongo rigiye Ziratungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ikipe ya Kigali Volleyball Club ni imwe mu makipe yagize uruhare rukomeye mu kuzamura urwego rw'umukino wa volleyball mu Rwanda. Gusa muri iyi minsi ubuhangange bwayo burimo gukendera amateka yayo. Jean-Claude Munyandinda. Muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club KVC abenshi barakangarana. Abakangarana kurushaho ariko ni abakunzi b'amakipe yahoraga ahanganye n'iyi kipe yitirirwa umujyi wa Kigali kuko KVC yari yarahindutse kasongo yihwa mu myaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000. Nkuko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo. Mbese Kigali Volleyball Club KVC yavutse ite? Igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo Alphonse Bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro. Twibuke ko uyu Bayingana aherutse kutuganirira no ku ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire y'Ibutare yakiniye akanayibera kapiteni. KVC twayishinze muri 1994 mu kwezi kwa 8 twatangiye gukina volleyball nyuma ya Jenoside. Ari abasivile bari bari Kigali bamaze kurokoka, ari n'abasirikare mu babohoje igihugu. Dukina twembi na minuari y'abakanadiye. Tumaze gukina nibwo twavuze ariko ko dukoze ikipe imwe turabakinyi benshi mureke dukora biri. Abasivile tujya ukwacu, abasirikare baguma ukwabo. Abasivile tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe. Ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye, bavuye muri za université, bavuye muri groupe, abavuye mu makipe y'abasivile yari Kigali ahangaha nk'ikipe ya Beneri, ikipe ya Militansco na Electrogaz. Ababashiye kurokoka bose b'abasivile bakora KVC Kigali Volleyball Club itangira 94 mu kwezi kwa 8. Hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'2004 ikipe ya Kigali Volleyball Club yabayeho mu buzima bw'intsinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye KVC itsinze amaseti 3 kuri angahe. Hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'Ibutare cyangwa hanze ya Kigali, wagaruka Kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kurangaye kuko muri volleyball yitsinze ugira amaseti 3. Twamaze ikindi cyane bakubaza ngo ni kurangaye, bakubaza ngo ese watsinda 3 ku busa cyangwa kuri bo cyangwa kuri abi. Sinzi bari baziniye yande, igisigaye no kumenya ngo ni ku maseti angahe. Ikipe ya KVC mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri Kigali Volleyball Club ni rurerure cyane. Gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo Alexis Mbaraga, Alphonse Bayingana, Alexis Rurisa, Emmanuel Muyombano, Cassius Isibo, Savio Salama, Boneste Haririmana, Theophile Minani, Jean-Luc Ndayikengurukiye, Emmanuel Bagaragaza, Jean Dodier Masumbuko, Pierre Marshal Kwizera, Yakan Lawrence, Christophe Mukunzi, Eric Nsabimana, Benjamin Kangabo n'abandi. Ese ibanga ry'intsinzi ya buri gihe mu ikipe ya KVC ryari irihe? Twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire Jean-Marie Nsengiyumva. Urebye ibanga ryari rikomeye twari dufite nuko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane, famiye, abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarujyana mu ishyaka ugasanga mwese muhuriza ahantu hamwe. Urumva twahurizaga mu cyane kuko abantu bari baziranye babanye igihe kirekire, nta gihembo cyabaga ntaki,
motivasiyo nyine yabaga irimo byabaga gutsinda, nta kindi ugamije. Utsinda biba motivasiyo yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi. Urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba Kavese nirwo rwakomeje guherekeza iyi kipe kugeza mu mwaka wa 2005 ubwo yatangiraga gusubira inyuma kwera ibibazo bya mikoro. Kugeza na n'ubu umuryango wa Kigali Volleyball Club uracyashima ubwitange bw'abayiyoboye barimo Epa Ngendahimana na Stanislas Ruhinja ndetse n'abafana bayo bamagara ntunsige babaga bayobowe na Claude Kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka. Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: amagambo atagira mukuru arumba ari indaro. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.